na cane cane muhagarare kuvyo mwamaze gushira mu ngiro, abatavyumva nivyo bibaza badatahura neza nakaje ko kubatahuza hama ibibazo bigabanuke, kuko uvuze obeyere umunyamitahe wese arafise ikibazo ngaha ndabesha. Burya rimwe si vyiza gufyinisha la gentillesse yo mushefu. Urabona ko yugurukira abantu bose akabakira. Sinotanga uburorero ngaho hari abantu twahaye amatongo, umuntu duha 50 hectares akemera ko azokora ibintu vyo kubaka, umwaka ugahera kandi mwese muza muvuga ngo ikibazo cy'amafaranga si kibazo ndayafise ari ngaho, tukabaha impapuro muga tukarindira ikintu mukora tukakibura. Yavuze ibintu ngo abarundi baje bashobora no kubatora kuri aeroport, yavuze abanyamahanga cyane cyane, ndazi ko abarundi turazi kwikika mukiza tukita abanyamahanga mu Congereza cinshi kuri aeroport kugira ya amatelefone nzane umuryango ko baraga kuri 50 nkayasorera rimwe. Mwebwe hari ivyo mwategekanyije muzomenye ingene mu birobanura ivyo bintu mucanke biraba abanyamahanga gusa umurundi ivyo vyiza ntibimushikira, muce mugira ko munatubwira ingene mu bigenza. Rero yo tubikoze de façon digitale niki izo musha zizokoroha. Hanyuma nkabiye ko ravuga vyimusha vyo kwa muganga ndarukwimye nabati genda kuri site urabe, none ko ukeneye centre de santé tuvuge nko mu Kanyosha ugurura urabe ama centre de santé kuri ali en ligne gusa urabe, kuko murabizi yuko bikurikiza amategeko, le nombre de médecins par habitant, le nombre d'hôpitaux par habitant, urabe abanyagihugu basanzwe bari ngaho. Mugihe wagiye kukabisanga kukabona yuko hantu hari 5,000 hari ibitaro bitatu, ko tuzi yuko 2000 omo bategeza ku hospital imwe nibikeneye yuko hazi yindi, nibavuze ko bakwimye genda mu Cankuzo mu Gisuru canke hehe habuze ibitaro, kuko icyo wifuza nuko abene gihugu bamererwa neza cyane. Ivyo rero wabibonye neza bati aha na kimwe bamoye ko natanze amafaranga muri kuba iki niki mugari abandi bantu bashaka yuko bakoresha inguvu. Murakoze cyane. Mbere yo gutangura mbanze nshimira kano kajya keza mwaduhaye gusubira kuyaga, ko si ubwa mbere mwakoze twashoboye kuyaga dufata umwanya ukwiye. Mudogirize volume bamwumve bose. Murakoze. Nkuko twabivuganye umwaka uheze kuza turagaruka duhura turabaho twari tugeje isemo, naho president wa diaspora ejo yagerageje kurondera ama excuse, nibaza yuko tutobona turondera ama excuse. Ego mnashaka gushima kubashuye kuza no mwaka, kandi sinifuza ko kino gikorwa cyoba gusara ama rassemblement ya misi yose. Nukuri nambara amanama tugira misi yose ifukuza turaraba ati ya mbere twarayikoze twashitse kuki, ubu naho twashitse kuki, kubutegezwa kuva mu bintu by'amajambo, ibintu by'amayagwa tubivemo, tegezwa kujya mu bikorwa. Dr. Yareje gupresenta ubunyene yavuze ikintu kijyanye na cohesion sociale, mugaki ndabandanirizaho imbere ko nishuri ikibazo mubajije. Yabivuze neza kubijyanye na diaspora, sukuba gusa uba muri ico gihugu, nuko ubufise iyo uzanana. Hanini abo tumaze iminsi turayaga ikintu tubuze muri bino bihugu by'iwacu, kenshi tubuze ikintu cyitwa patriotisme, nico kibuze hanini cyane. Ndaze rero benshi bashuye kuza no munsi atari uko baje gufata amafoto mugabo biteze ko kubona ko igihugu cyo hinduka. Nashaka gutangurira ku kintu kijanye na patriotisme économique, nico nshaka kuvuga kugira twumvikane tuvuge ururimi rumwe. Ko turavuga diaspora tout simplement, ndakivuga mu gifaransa mbwa ndakivuge mu kirundi. Nuko umwanditsi yitwa Dirkem yanditse avuga ati le patriotisme économique apparaît comme un élément constitutif du patriotisme, kuko arashobora ko patriotisme yindi mbwa atari économique. Mugabo jewe ndababonamo amafaranga turi ivyo kubeshanya. Iyo mbonye mu diaspora yaje nkankene dukeneye amafaranga, ejo mwana musinge son excellence yabivuze neza ati mwese ayo mwazanya ari hehe, ko dufise ama reserve make madovize ari hehe ayo mafaranga. Donc nicyo bituma ashaka ku kintu cya patriotisme économique. Avuga yuko c'est un ensemble d'idées et de sentiments qui attachent un individu à un état déterminé. Sizi ko icyo kintu mu cyumva kumva hano witirirwa
abaza akamaro kavyo nibajya abanyamerika babirabure bagiyeyo. Hari umwe nigeze kubaza namubaza ni uri umunyafrika uri umunyamerika, cyambona arahinduye isura ati kubera ikumba gigiko kumva adafise aho yitirirwa yavuye n'ikibazo. Mugabo no munsi mwe murafise icyo mwitirirwa ni igihugu cy'u Burundi, kandi nta numwe muri twebwe yatoye kuba umurundi, twavyisanzemo twese no kuvyikuramo rero biragoye. Naho oshika hariya bakaguha nationalité 10 ugu muri umurundi, aho muramuvyumva ngo afise double nationalité ngo c'est un américain d'origine burundaise, neka kuvako uko bigenda kose. Rero iyo patriotisme économique ndavuga rero tegezwa kwa dufise ikiduhuza nuko turabarundi n'ivyumviro imico icyo twifuza gushikako. Arabandanya avuga yuko le patriotisme économique sindiko ndabigisha muramba barira mugamba mashaka yuko dushiraho base imbere ko tubandanya. Aravuga c'est le sentiment partagé par tout ou partie d'acteurs d'un pays tels que les administrations centrales, ngaha ndavuga ni muri leta turafite icyo duhurirako, les collectivités territoriales, les consommateurs ou les entreprises, d'appartenir à un système économique ou social dont il convient d'assurer la pérennité. Ikintu kirakomeye cyane, twese turi ngaha tutegerezwa kuraba yuko igihugu cy'uburundi kitazigimangana. Nico gituma ubona nk'ibihugu nka Ukraine yo bagiteye ukumva abantu bose bafashe bagiye kugwana, nuko kugifuta biba bigoye cyane. Twe tutegerezwa kwasura la pérennité y'ikino gihugu. Bimera neza bimera nabi tegerezwa kwasura la pérennité y'ikino gihugu. Rero siyo mpamvu yo kugita muri no munsi service ibibazo ngo tuce tugita tugende, kubera iki byashitse twegeriho turi uno munsi, kuko nta kintu na kimwe gishika atampamvu kiba gifise. Namba byarabaye ariho turi tutegerezwa kubitorera inyishu. Diaspora irafise mu ruhara muri ivyo bintu tuko turakora uno munsi. Ndabandanya canishura kuri cya kibazo kuko uri vision tutarumvikana kuri ivyo bintu byava bitugora cyane kugira twumve vision, kuko vision menga ni ikintu kiri ngaho quelque part kiricaye, hari abandi bazoza kugishira mu ngiro. Oya abanamba ni mwebwe mwaje no munsi dukeneye ko mugishira mu ngiro, ngiye gusa ndi igikoresho cyo kuvuga. Baba ngo ce sentiment d'appartenance à un espace économique et social commun peut entraîner l'apparition chez nombre d'acteurs l'obligation morale de soutenir et de favoriser certaines activités nationales, parfois au détriment même de leurs propres intérêts. Ni kuvuga turarengera bijya bintu by'iwacu tusantuzi. Ivyo by'ubuhutu butusi yavuze by'abatu kwa byo tegezwa kubirengera, kuko ni cyafudika no munsi twese turafudika, tegezwa gukora ibintu bizana inyungu y'igihugu. Donc c'est à ce patriotisme économique rero qui font appel aux décideurs politiques que nous sommes gamwe twicaye ngaho imbere. Lorsque les intérêts économiques fondamentaux de leur pays deviennent menacés par des décisions d'acteurs étrangers, qu'il s'agisse des gouvernements, d'institutions internationales ou des entreprises étrangères, nous kuvuga yuko twumvise ikintu kiza kibangamira Tanganyika ngaha twese tuba concerne, twumvise ikintu kibangamira ngaha mu Gatumba tutigezwa kuba concerne, cyagiye amazi yatwara abantu tutigezwa kuba turi concerne twese. Icyo nicyo nshaka d'abord ko twoshaho umushingi. Mwambagire ikibazo kijanye n'uruhara rwa diaspora rero. Tubwire gira ko. Navuze yuko vision ifise amapilier 5, kandi mwarayabonye mwaka wese tuko turayiga, imwe yose yinjana mu yindi. Ariyo pilier ya 5 yitwa partenariat affectueux. Twavuze neza yuko ubu tudakeneye amajambo, ubu turafise ibimenyetso mfatiro turabira ko yuko diaspora ifise icyo yaterereye. Ni nka kujya ufise umugambi, iyo ufise umugambi uricara ukaraba ibikenewe, bizokogwa n'abande, bizokogwa ikihe, izihe nambamye dufise twokura mu nzira. Kimwe rero mu nambamye dufise uno munsi turakeneye uburyo kugira dushire ya migambi y'iterambere mu ngiro. Kuri pilier rero ya 5 yitwa partenariat affectueux ifise ibimenyetso mfatiro 4. Icyambere no kuraba icyo bita les investissements directs étrangers, imitahe y'abasanzwe apana gusa ngo abanyamahanga, oya abasanzwe baba hanze muga bazanye amafaranga yabo kuyakoresha muri kino gihugu cy'u Burundi. Ikindi kimenyetso fatiro cya 2 ni ikihe?
na ya ma projet turiko turakorera mu buryo bwa partenariat public privé. Ejo barabivuze neza, leta nta mafaranga yoronka gushira mu bintu byose. Murabizi yuko le secteur privé mu bindi bihugu ari iteza imbere igihugu. Nico gituma nibaza ko na debari ngaha kugira tworohereza abantu. Nyene cyo bene kunda kubivuga, leta ne fait pas, leta fait faire. Ababa muri Amerika barabizi, aba Texas yuko ama autorité yose araba privé. Ivyo murabizi si ibintu byo kuvuga ngo muriko turarondeza kure. Turazi yuko ibitaro bikomakomeye muri za Amerika ari by'aba privé. Aho rero icyo cya partenariat public privé twebwe nka leta nikiye twazanya kugira tuborohereza. None tuzokorohereza gusa umuntu avuye Afrika y'Epfo afise nationalité y'aba Sud Afrique cyangwa umunyamerika, ko namwebwe tuzi ko ari abafise amafaranga, tuborohereza gute kugira mujye muri izo partenariat public privé. Ikindi kimenyetso mfatiro cya gatatu, les projets ziri financés par les transferts des migrants. Umwaka weze turiko turaganira kuri ibi bintu, murabizi yuko amafaranga azanwa n'abantu n'abasanzwe mu bindi bihugu, mugabo mu bihugu by'abazana kugira bateze imbere menshi cyane arasumba amafaranga turonka nka aide au développement. Ubu rero byagiye no gukomera n'ibibazo byabaye muri Amerika, aho umuntu wese yirabiriwe gusa. Murazi ibintu byinshi vyugawe, ama projet yari financé par USAID, murazi yuga kunangana. Murabona ko no munsi Nations Unies yari dépend beaucoup plus des États-Unis. Twebwe rero nk'aba diaspora turiko turungika ngahe kugira dushiye gufinansa ama projet rero. Uruhara rero nangere kuri diaspora tubaha ikibaza gikomeye. Neje mwaravyumvise ko nyene cyubahiro agiye gushiraho ibiro bijejwe gukurikirana ibibazo by'iwanyu. Mugana shaka nango umucyo ngaha ni yafuse direction ya diaspora. Oya komeye n'ivyo twumvise twebwe nayo yafuse. Nashaka nabitanga ku mucyo kuko cyashobora kuba interpretation itameze neza. Tuzofashanya na direction yari sanzwe hari kugira dushoye gukorana, kuko bo bari au niveau sectoriel, nibo bashira mu ngiro, twe turi au niveau stratégique. Ni bibazo byagiye biratera ingorane hanini, dushobora gufasha abo dusanze dukorana barabizi. Icyo nashaka ndakivuge neza rero, bisigura rero yuko yiteze ko diaspora uruhara runini cyane nk'abasanzwe boterera mu nshigwa mu ngiro uno mugambi twagize. Ivyo rero tuzobikora gute? Ubu twabonye neza yuko amafaranga dukura hanze yagabanutse. Twabonye yuko amahera dushobora gutuza muri obere nyine adashobora gukwira. Twabonye ko les investissements directs étrangers zitashobora kuza ari nyinshi cyane, kuko ubwiye wese akubwira ngo hariyo risque pays. Acha kubwira ngo amadolari, mugato kibagira ko amadolari azanana mu byo twakoze. Ni gute rero diaspora yokora? Diaspora turayorohereza kuronka ibyankenegwa. Uri mu by'uburimyi uronka aho urima. Muga turimi ibiki? Turimi biza kutuzana amafaranga mva makungu. Dufashanye gute mu byo ubuvuzi? Murabizi yuko uravye amafaranga dutwara mu Bushinwa, dutwara mu Buhindi mu kuvuza abantu atagira uko angana. Ivy'ikigutu yarayikoze si ibintu byiza. Ishure bashizeho si ibintu byiza. Dufasha muri iyo nombero. Mu bijanye n'umuyaga nkuba, amasoko nanga nguvu, mwarabonye yuko dufise ubutare bwinshi cyane. Si ibintu by'agaseshisha rumuri ngaha, dufise ubutare bwinshi cyane. No mushaka yuko tuzana amasosiyete y'Abahindi, tuzana amasosiyete y'Abakanadiye kugira baze kuvyexploiter. Ikibazo badutera hanini, barazana amafaranga makeyi akemvestisa rimwe akachashaka gutahana menshi cyane. Muga turazi neza yuko nimwe yazana mwebwe naho muzo yatwara muri Canada, murazi yuko babagora kuyakurayo yose, ni muzo yahereza hariya. Ni muze rero dushire abantu ku kivi. Nabivuze neza, hari ufise ubwenge, hari ufise amafaranga, hari ufise inguvu ziwe, twese dushire hamwe dushoye gukora. Icyo twemeye twe muri leta nukorohereza abo muri diaspora. Mugabo rero nashaka mvuga akantu kamwe, abo sandi dumaze imisi dukorana dufasha, mugabo gasanga harimo n'ububeshi. Jewe mu mwaka n'igice maze hajya ahantu ndamaze kubona benshi baza batubesha. Tuza twemera ibintu byinshi cyane. Burya rimwe si byiza gufyinisha la gentillesse yo mu chef. Urabona ko yugurukira abantu bose akabakira.
sinotanga uburorero ngaho hari abantu twahaye amatongo, umuntu duha 50 hectares akemera ko azokora ibintu byo kubaka, umwaka ugahera kandi mwese muza muvuga ngo ikibazo cy'amafaranga si kibazo ndayafise ari ngaho, tukabaha impapuro muga tukarindira ikintu mukora tukakibura. Mugabo twaricungereye turumvikana ku biringo, uyo mugambi wawe uje gushira mu ngiro tuzokora mu myaka ingahe, ari mu myaka 2 duce tuza dutanga urupapuro rw'inzira nke tuzobishira mu ngiro. Perezida wa diaspora yaravuze ku kintu kijanye no kubaka ijya hoteli kuri aeroport. Turabe rero ivyo turiko turakora yuko biza vyunganira ivyo turiko turakora, nidukora du projet de façon kamwe karizore hariya, mwumvise centre de santé yavuze iri hariya mu kuzimu, kugira shikane n'amatara biragoye. Ni muze rero tuvugane hanyuma dushuye gukora imigambi y'iterambere. Nyakubahwa Alain, bampaye akazi kagoye, akazi ko gucunga umwanya n'aba bantu twicaranye ngaha biraza kugorana, ariko ahanini nashaka turaza kugaruka ku bibazo kuko ariko avuga ibintu by'inkoramutima. Ndazi ko umwe wese afise ikibazo kimwe canke bibiri ku bintu yamaze kuvuga gushika nka nyemerera. Rero duse n'ababandanya kidogo twegere Dr Reverien. Docteur, ari ibintu byinshi umwubaha yajeje kudusigurira, hama comme appel yagizwe ku barundi baba hanze kuza guterera mu gihugu, mwebwe kuri muri ADB, Agence de Développement du Burundi, mubafasha gute, muborohereza gute, nigiki kintu batazi mwatanguje kizofasha yabo icungego canke ama entreprise yabo canke mashiramwe ariko barazana azokora ku buryo ibibazo canke imbono ya 2040 ishigwaho bifashijwe namwebwe kote yanyu ya ADB, kuko tuzi neza ADB murafise ibikorwa bikomeye cyane c'ama exoneration mukoranye na za OBR. Biriko bigenda gute, nibiki mwashize mu ngiro canke biko bigenda gute kugira twumenye yuko diaspora yugururiwe imyango muri investissement y'igihugu? Mudufasha. Murakoze cyane kwa kanya mu mpaye, ngira ngo ndavye ikibazo mumbajije n'umwanya kumbure mpava bitanyorohera na jewe kubivuga byose mwanya muto biboneka ko nahawe, mugabo nibaza ko nza kugerageza. Ubwa mbere nagomba mpere nkuko wabivuze, mvuga yuko ikigo ADB dusanzwe turongoye ni ikigo kijejwe iterambere ry'igihugu, nkuko ayo majambo nyene asanzwe abivuga. Ariko ngaho icyo abantu bokumva nuko ico kigo nyene nico kijejwe mu bisanzwe hanini ivyo guhamagarira abanyamitahe baba abanyamahanga canke abarundi basanzwe barangurira imirimo yabo ngaha mu Burundi canke mbere no mu mahanga ariyo diaspora. Rero dufise uburyo butandukanye dufashamwo kugira ngo tubahamagarire gushinga imitahe yabo mu Burundi, n'ivyo tubafashamwo. Ngira ngo nivyo ngomba ngaruke ko nico kibazo mwambajije. Ariko imbere yaho ntaravyibagira, namye nkurikirana kuvejo mbere n'uno munsi, novuga yuko natangaye nsanze hari abantu biboneka yuko umenga ikigo ADB ntibakizi ko kiriho n'ivyo kijejwe. Ibi mvuze ko noba nsa n'abatangaye kubera yuko twararosa akanya ko guca no kuri radio na televiziyo by'igihugu, mbere turi kumwe n'abasanzwe barongoye diaspora abanyene bahari tugaragaza kubisigura. Rero nagomba ndabigaruke ko gatoya kugira ngo uko kwihenda kumbure ntikuzosubire. Ntitwifuza yuko twosubira kumva umuntu wo muri diaspora, umurundi wo muri diaspora avuga yuko yoba yaragojwe gushikira umurongozi ubucanke uriya mu bisata bitandukanye, haba nko mu bushikiranganje n'ahandi, kugira ngo bayage kuco bakijanye n'umutaha ashaka gushinga mu gisata ciwe. Kuko mu vy'ukuri ivyo ntivyotegerezwa kuba mu gihe twebwe duhari, kuko mu vyo tujejwe nyene cyambere nico. Mwibwirizwa ridushinga ryashizweho mu 2021 risubira ryo mu 2008 riravuga neza article 28 murashira kuyisomera yuko ADB mu bisanzwe niwo muryango w'ubwinjiriro ku mu investisseur wese ashaka gushinga imitahe mu Burundi. Hanyuma kandi
niyo bacavuga mu gifaransa ni le seul interlocuteur niko vyanditse nuvuga yuko ushaka gushikira wowe wese wipfuza kubijanye no gushinga umutahe byo kubera vyiza yuko uca iwacu kuko ni twebwe duheza rero na cyane cyane nk'abari muri diaspora naho butari ngaha tuca tuguma tuvugana iryo jambo interlocuteur nico bisigura kugira ngo tugufashe kumenya bimwe warondera mu shikiranganje kanaka aho bigeze niko biko biragenda yuko umugambi wawe ushobora gushigwa mu ngiro aha rero mbere twebwe turanavyoroshamwe cyane anciye mbarira na babandi bigera kubaza kijanye no guhamagarira mbere abandi banyamitaha atari n'abarundi ukuntu boza ngaha mu Burundi nuko twebwe twashizeho n'uburyo bwo gushobora mbere no kuza kwakira n'abanyamahanga bagishika mbere no kuri aeroport nico nashaka ndakivuge aha nagoma nshimire bamwe bakomera amashi ibintu vyiza bibaye no kubikomera amashi hama tuyage twumvikana nagoma nshishemwe nshimire usanze arongoye irya aeroport kubera yuko babitwemereye dufise abakozi bafise amabaje bashobora no kwinjira hari ahantu abandi badashika kuba ari kugira ngo umunyamitahe ari wiwacu mu Burundi ari muri diaspora canke hari haba badaheruka ino bataba bazi iyo ibisati binahari biba biherereye canke umunyamahanga nyene kuba ari kugira ngo acuruka indege bishoboke yuko tumwakira tumushikane kuri hotel canke tumaze ni wacu ari gucreate societe bikenewe canke tumushikane no mundi bushikiranganje no mundi bisata aho yoba afise cyasaba hose ariko washize ama telefone menshi mu isakoshi nayo nyene muca musora mutwara idaciye muri OBE rega oya nico kuko bivuze gutyo ariko uraca yibaza ngo ibintu vyinshi ngo mbavyuguruke bazana ibintu OBE araza kubitubwira neza ni musongore yego oya ivyo tubikora twisunza amategeko nico gituma haba ariho nyene abajejwe ibisata bitandukanye aha rero no kuvuga ngo OBE nawe nabo barakora ivyi wabo rero ico no kongera ko nuko hariho vyinshi rero bimaze gukogwa aha ndaza abatari bake barabizi novuga nk'uwaje akatwitura yabimenye kare ku buryo hariho n'ivya vyamugoye raje gushinga umutahe mu bintu bijanye no gukora ama etiquette ndibuka yarafise n'ikibanza cyahakorera mugabo baramubarira yuko hatabereye twebwe twaramufashije ku buryo aronka n'irindi tonga handi hanakorera nibaza nuko namubonye kare ngaha nibaza ko yo vyemanga arabizi usanze twara diaspora we nyine ubwiwe arazi ko ariho projet ariko arashinga tiko turafashanya kugira ngo bigende neza hariho nuwo rufyiri arabizi ko ariho waje turavugana eka nabandi batandukanye ngaha barazi yuko tiko turafasha kugira ngo umuntu aje gushinga umugambi ntagire ikintu kimwe gishobora kumugora ngo avuge ngo yananijwe na hariya si kubusa rero nari buvuze n'ubuheruka ikigo cyacu bagikuye mbere gutwarirwa mu bushikiranganje hanyuma ahubwo kigatwarirwa mu biro bikuru by'umukuru w'igihugu ni kugira ngo nyene ntihagire umuntu yaba yibaza yuko byo hava bigorana vyagenze gutyo ariko kandi ico kigo baca bakigumiza inyuma ya biriya biro by'umukuru w'igihugu sinzi ko mutahura igituma ni kubera yuko bavuga bati nimutwarirwe ibwami mugabo mushobore kuba abantu bashaka gushikira vyoroshe nuvuga yuko rero twebwe nubu naho mbari ruti ndakeneye yuko tubonana ndakubarire ubu nyene je tubonana tukaca tuvugana hanyuma bibaye ngombwa rero mugabo abegereye ibwami nabo baba hari dushobora ari byo biturengeye kumbure dushobora kuca tubarira nico gituma ba ale basanzwe bakorera hariya tuba turi kumwe tuca tuvugana ubwo nyene mu kurangiza rero novuga yuko murabizi ko no kugira ngo utangure gukora ibikorwa vyiwawe waje gushinga imitahe novuga nishira hamwe canke isosiyete uyugururira muri ADB nukuvuga yuko registre de commerce numero d'identification fiscale vyose ubironkera iwacu kandi ivyo ntibisaba kurinda kuza n'amafizike mango hashike naho uri mu mahanga urashobora kugurura iryo shiramwe ryawe ukashobora gucutangura gukora kandi mu mwanya muto mu mwanya umunsi umwe iminsi ibiri ivyo byose birashoboka rero mu kurangiza kubijanye n'ivyo twimirije tubitezeko impambe de la diaspora twabwira yuko naco bari wakibajije turategekanya turiko turashiraho ikijanye na guichet unique y'aba investisseurs n'aba exportateurs ku buryo najyandi ma service canke ama autorisation abantu baronderera mu bisata bitandukanye vyokunda yuko aronkwa umuntu aciye ahantu hamwe akadepoza hamwe hanyuma akarindira yuko ababijeje bakora ivyo basabwa hanyuma bakaca muhereza
inyishu. Icanyuma turiko turashiraho strategy ijanye na nation branding na communication marketing y'igihugu cy'u Burundi. Aha rero tuzokorana cyane n'aba diplomasi les ambassades les consulats cyane rero namwebwe muri diaspora kugira ngo dushobore kumenyekanisha ivyiza by'u Burundi none abanyamitahe babandanye kwisukira baza mu Burundi cyane rero tubifashijwemwo n'abarundi bari mu mahanga batahura Burundi uko bumeze kugira ngo bashobore kudufasha kumenyekanisha neza igihugu cyacu. Muri rusangi rero nico murakoze mu bisiguye neza. Reka nihute kwa Mutama Joel ambassadeur yavuze ibintu ngo abarundi baje bashobora no kubatora kuri aeroport. Yavuze abanyamahanga cyane ndazi ko abarundi turazi kwikika mukiza tukita abanyamahanga mu congereza cinshi kuri aeroport kugira ya amatelefone nzane umuryango ko baraga kuri 50 nkayasorera rimwe. Mwebwe hari ivyo mwategekanyije muzomenye ingene mu birobanura ivyo bintu mucanke biraba abanyamahanga gusa mu Burundi ivyo vyiza ntibimushikira muce mugira ko munatubwira ingene mu bigenza kuri aéroport kugira mufashe quelles sont les mesures incitatives de l'autorité de l'aviation civile du Burundi zanvisaje kugira mufashe abarundi ingene binjira n'ingene basohoka bitarenze kuba zuguru kuri aéroport ko ndazi bihabera biteye ubwoba dufashe. Murakoze cyane nanje kuntiza iyi mikro. Reka dushimire n'abariko baratwumviriza nibaza ko nabo nyene baza kugira uruhara rukomeye kugira ngo iyi deba yacu ishobore gushika ku ntumbero twifuza. Mugabo ako kantu muhereje ko mengo ntikaryoshye cyane nakabazo turazi ko dufashe kuri aeroport habera ibintu byiza cyane kandi nico gituma ningaho kugira ngo ndabibabwire. Hanyuma ukibazo ca mbere mwatanze nibaza yuko ntakishimangira ko cyane kuko turafise uwo muri OBR hariya cyane biraba araheza abitangire ku muco. Reka jewe nkumbure kubera n'umwanya nibaza kutokwira kugira ngo mvuge byose, reka ahubwo nje kuri ico kibazo nyene c'ivyo autorité de l'aviation civile itegekanya canke kirakora kugira ngo yankuraje aba membre ba diaspora kuza ku bwinshi muri iki gihugu cyacu Burundi. Rero uheje ku presenta wo muri ADB yavuze ibijanye nuko ari bake bazi ikigo ADB. Je nibaza yuko na autorité de l'aviation civile naho bayumva cyane atari benshi batahura by'ukuri icarico ivyikora nico ishobora kubamarira. Nikuvuga rero autorité de l'aviation civile mpereye kuri ico nyene cyo kwibamenyesha ni autorité compétente yasizweho n'itegeko ry'umukuru w'igihugu itegeko numero 1/13 yo mu kwezi kwa gatanu tariki 2 mu 2012. Iryo tegeko rero niryo rigenga ndumvuga ko ari ryo rigenga ACB ikorera kubiri muri iryo tegeko. Hanyuma muvyo ACB ikora canke ijejwe ni byinshi ntabyo nodondagurira ngaha ngo mare, ariko byose bituruna autour y'ibintu bikuru novuga bishika bine na bateguriye kugira ngo ndabice ku mayange. Ikintu ca mbere ACB ishira imbere cyane kurusha kandi nibaza yuko na diaspora igikeneye ko kitahari kidakozwe nta mumambre numwe wa diaspora yoza ngaha. Ni ikintu kijanye na sécurité de l'aviation civile, umutekano w'indege, umutekano w'ingenzi wa diaspora yo muje harya mu ndege, umutekano w'abakakorera, umutekano w'ama installation ahari n'ibindi. Ico kintu rero cy'umutekano kirakomeye cyane, nico imbere ya byose duherako kugira ngo indege muziramo ishobore
kwaterisa canke kugwa hasi biyoroheye ata mutekano muke, gutyo nawe ukumva unezerewe ko wagize urugendo rurerure maze ugashika amahoro, byose bikagenda neza. Mu nyuma hariho n'ikindi twita sirete de l'aviation civile. Ico naco nyene kirakorana cyane na sécurité, mbere hariho n'ababikonfonda. Ico naco nyene marezema nuko usanga ibikorwa muri sirete usanga atari byose munezerererwa. Ni bimwe muri birya usanga bariko baraba checkinga, verification canke filtrage y'amabagaje yanyu ngo cisha muri scanner. Ni bimwe usanga bariko barababuza kuja mu bice ibicanke biriya vya aeroport, ugasanga namwe birababaje. Mugabo ivyo byose bikogwa kuneza iwanyu, kuneza y'umutekano w'iwanyu, kuneza y'umutekano w'igihugu. Ikindi gihambaye cyane ni kijanye na facilitation mu bijanye n'ivya aviation civile. Ni ikintu gihambaye cyane, ni kuvuga hagiye mushitse murakenera de service. Hariho abashika barushe cyane, usanga no gutambuka bibagora. Birakenewe rero yuko haba iyo facilitation maze ugashobora gufashwa. Hariho n'abashika bagira ibimuga, abo barakeneye gufashwa. Hariho n'abashika bafise ingorane zinizi utazi n'ingene uriha visa niyo yirihira. Ivyo byose rero birakenerwa yuko tuba turi harya kugira ngo tubafashe. Aho nagenda avuga ndabica ku mayange gusa, mugabo sinavuze remezire zifatwa. Izo tuzobarondera muzitubwire kugira tugerageze gucunguza umwanya umwete. Ico kintu muhereje ko cama mesure ngira benshi baraza kukibaza ko ibibazo ingene nza kubigenza. Je ibibazo vyanje ndiko ndabibaza ubu, mugabo bose bahejeje ni mwebwe muca mubaza ibibazo. Ndashaka yuko public namwe mu contribute mu kubaza ibibazo mu mwanya aba bubahwa bakiri ngaha. Nyakubahwa Leonidas, umutoza kori nta na hamwe bigeze bamukunda, ivyo ndayabwiye akiri kare. Ariko Yezu Kristo mubo yatoye 12 harimo umwe umutoza kori, sivyo? Abasoma Bibiliya ni mumfasha. Yitwa nde? Matayo? Oya yemwe Zakayo yari intumwa ya Yezu Kristo muri 12. Zakayo yarimo umwe muri abo 12 yari intumwa ya Yezu Kristo. Matayo bamusoma ntaco. Ariko rero hari ibintu byinshi abantu bose ngaho umwe nogenda ndamuha mikro arafise ico avuga ko be mwebwe muhagaze hajya kuri aeroport, sivyo? Mubona vyinshi. Umurundi nawe yatashe, mwibuke umuryango umwe ari bake ni 6, kandi atari shokora zonyene mumenyere, hariho n'utundi dukado baba bamenyere tuvuye hanze. Ariko none ko aka karyo kabonetse, dufashe rero mwebwe nka obera batoza kori dukunda twemera rimwe nibi udufashe nizihe ngingo mwashize hamwe kugira zifashe aba diaspora koroherwa mu mirimo yabo ya misi yose, na cane muhagarare kuvyo mwamaze gushira mu ngiro. Abatavyumva nivyo bibaza badatahura neza nakaryo ko kubatahuza hama ibibazo bigabanuke, kuko uvuze obere umunyamitahe wese arafise ikibazo ngaha. Ndabesha mutamale ngaha atubwire mbe iyo bigeze mu moja, kuko ngaha benshi barazi ko iyo hageze mu mpusha les autorisations hariho frein icikubitikwa aho nyene umwanya ukatakara. Est-ce que ivyo mwari mubize ko ari uko biri? Nyimba mwari mubizi hari cyakozwe kugira ico kibazo nigize gisubire kubuza diaspora kubandanya kuri kwamye? Murakoze kunsubiza ijambo. Muguma mugaruka ico kintu twaravuze ko ari ikibazo kijanye n'ibiturire, si kuvuga yuko ari ikintu twonyegeza n'ikintu gisanzwe gihari, ni ingwara tugwaye. Nico gituma no mu nkingi zimbona kazozi ikintu utangwira ko arimo engagement y'ukuntu leta ikora, tutegezwa guhinduka, tegezwa kuba mo transparence mu byo dukora, kuko turafise
ama antecedent negatif menshi yakahise twaciyemo. Ni igihugu cyabaye mu bihe bidasanzwe, aho wasanga intwaro zidakora neza, ugasanga umuntu wese akora ibintu kwa vyumvira. Icyo nashaka tucyumve kandi tuzogifashanya kugira bihinduke, twese duhinduye nge twara dukora. Ndazi ko ariyo resistance au changement, mugani baza ko tuzogishika kushika ku cimusha rero. Ngurashobora gusanga ndatanga example ku mafarmasi. Murazi ko dufite amafarmasi arenga 3,000 mu Burundi. Mane mubizi ivyo. Ifarmasi zisumba boutique ugiye kuraba. Mugabo murazi ko ari amategeko abigenga yuko kizira kazirizwa yuko ifarmasi taba yegeranye n'indi. Avuze ngo ariyo nizigendera mu mifuko wari izo nizizwi. Rero nk'ubu ndibuka ngo ndavuga n'umushikiranganje kubijyanye n'imusha by'amafarmasi. Ko murazi ko hari igihe wategeza gutanga inoti ikwiye kugira uronke uruhushya rwa farmasi. Nk'ubu we acaza yifuza kugorora, mwarumvise itangazo yasoye ko nyinshi tegeza kugagwa. Sinzi ko mwabikurikiranye. Muganda azi ko benshi bazogwana kugira nizugagwa. Kuko ari amategeko tegeza gukurikizwa. Rero nitwo cadushira vyose mu giseke kimwe ngo ni kubera yanyankiye yashatse amafaranga, nitwanse yuko basaba amafaranga. Nuko twabonye ko muri kahise vyakozwe gutyo, dusanga dufite amafarmasi menshi arenga. N'umuganga aravuga ibintu by'amasante do sante. Urasi ko sante do sante tegeza kubifise ivyikwije. Urashika ahantu kiyumvira ngaha turi mu hoteli, turi muri restaurant. Mugango diaspora banyankiye ndazi umwe yigeze kutwitura twebwe atubwiye mu Cyarama. Muri diaspora murabura buje mugadukiye kuraba twe twenyene. Na incinerateur ihari ugasanga aho bakisha umuvyeyi n'abantu bose baba bahari. Hari amategeko amwe amategeza gukurikizwa. Ivyo vyimusha no kuri muri kahise turazi yuko cyabaye ikintu barondezamo amafaranga ubu. Mugabo ni ibintu tegezwa gusubiza ku murongo kugira imushitse kuboneka. Ikindi dukora uno munsi nanyicyo yakunda kubivuga minsi yose nuko usavye ikintu niba kiguye hakiri kare no kubimenyesha inzego. Kuko bavuga yuko le fait yo kutishura umuntu hakiri kare ni presomption ya corruption. Kugira turabe ko aza kwibwira zikundondera. Mwebwe barakunda kubakarira cyane kuko bazi yuko mufise iminsi mikeyi iyo kugira muke musubira inyuma, reka turabe kwanza yuko azoturondera. Abantu benshi mitwe ngo nico gituma rero nka bijya biro yavuze ko bizoshigwaho ni kugira abafise ibyo bibazo bene ivyo dushoboye kubafasha mu gutora inyishu ibibazo byabo. Sikuvuga yuko bose bafise rezo, twavuze yuko n'abava hanze mukunda kuvuga ngo n'abafrappere bazangara abafrappere kweri baraza bakadufrapa sawa sawa. Rimwe tuba dufise ibikomere vya kahise ati bibarambeshe, none no kwemera 2-3 bakambesha. Rimwe turafata rero amabalize kugira turabe yuko twokingira. Mugabo muri rusangi afatiye kumbona kazoza nuko twifuza yuko l'administration yiba ina administration iri professionnelle. Muzobibona hari impinduka zigiye kuba vuba, muzobibona ingene leta itegezwa gutunganywa. Nitwifuza urukurikirane rw'abantu hamusaba impapuro ku bantu 10. Nk'ubu tuvuye ko ukeneye gutanguza nk'ivyo kwimba butare, ugasanga urupapuro rondera muri environnement, ukajya muri OBPE, ukajya muri OBM, ugasanga utuntu twinshi ngo muri commune ho abazoba bakomeye nitwamuhaye ngo autorisation namba ari yiki. Ivyo byose tegezwa kubigabanya kugira abantu borohegwe, kuko plus ushiramwe abantu benshi. Yavuze ikintu cha digitalisation, namba nifuza urupapuro kujya mubona kuri pafe turonderaga passport naho bikiri mu akagorane gatoyi. Ibipapuro gwinzire ugasanga umuntu yasavye passport mugabo asanga ashikiriye amezi 6 yaheze. Ivyo byose nibitegezwa gukosorwa kuko umuntu yorohegwe. Izo musha musabira hanze ni gute amambasade yacu yokora kugira bimwe mu bisabire muri dans la décentralisation ariko rakugwa ni muri yo numbero. Ibi vya karata karangamuntu yarabivuze ejo vya etat civil, tuko turakorana no muri diaspora ngaha yarabivuze ejo kugira turanye two introduiza ID numerique ku buryo niyo wava mu cyanguzo bitakeneye yuko nza kuza nikoreye umuganda w'ipapuro umuntu wari muri PAF. Donc kimene kizodufasha muri ivyo bintu nuko tumenya yuko ibintu by'amadomande bikorwa electroniquement de façon digitale, hakaba arimo nibiringo. Twe tubiko turabikora mu ikawa, tuko tubikora ku bigori, tuko tubikora ku ifumbire kugira aho tuzo twicaye twe tumenya ati abene gihugu bashoye ikawa bangana gutya mugani barariho ni kubera iki batarariho.
ivyo vy'imusha ni muri rusangi. Hama rero murabizi yuko iyo udakubise cyane cyane muri aya masosiyete y'iwacu usanga gushaka mu vy'amademokrasi byinshi cyane. Burya naho tuvuma gubesha abantu bari hanze ngo ni demokrasi. Muri Amerika babanje ku giti, babanje ku giti kugira abantu bagororoke. Mu Bushinwa namba abantu bubaha barafise icyo bubaha ko bazi yuko ari byo kubaha. Rero nk'ibi vyugu vy'iwacu ugiza kukoze ni kubera tutava hamwe, ni kubera tudasangiye ubwoko, tutegezwa kubirengera mu byo dukora. Rero iyo tubikoze de façon digitale niki izo musha zizokoroha. Hanyuma nkabwiye ko ravuga vy'imusha byo kwa muganga, ndarukwimye na bati genda kuri site urabe. None kukeneye centre de santé tuvuge nko mu Kanyosha, ugurura urabe ama centre de santé kuri ari en ligne gusa urabe, kuko murabizi yuko bikurikiza amategeko. Le nombre de médecins par habitant, le nombre d'hôpitaux par habitant, urabe abanyagihugu basanzwe bari ngaho. Mu gihe wagiye kukabisanga kukabona yuko hantu hari 5,000 hari ibitaro bitatu, ko tuzi yuko 2000 bategeza kuri hopitali imwe, nibikeneye yuko hazi yindi. Nibavuze ko bakwimye genda mu Cyanguzo mu Gisuru canke hehe habuze ibitaro, kuko icyo wifuza nuko abene gihugu bamererwa neza cyane. Ivyo rero wabibonye neza bati aha na kimwe bamoye ko natanze amafaranga muri kuba iki niki mugari abandi bantu bashaka yuko bakoresha inguvu. No muri diaspora ati turazinanya n'akazonsabira niki, ivyo navyo nyene tubireke. Nicyo nashaka kuvuga, ivy'imusha turabizi mugabo nibaza ko ari ikintu. Murakoze cyane, avuze ikintu gikomeye cyane.